Madarazi ibintu muri aho turafise abantu baza bakoze wacu gukorera ngaha kugira ngo tubafashe gukora neza iyi migambi yabo. Turafise abantu bashika 16 bamaze gukora ikintu bahahuye. Turafise n'umuntu amaze kuronka amakontra atatu nka societe kubera yaje muri evenement ni mwaka ndetse. Turafise abantu bashika 16 bamaze gukora ikintu kandi kigatoka. Turafise imigambi irenga 35 iri kwirakorwa. Harimo umugambi ukorakorwa ku rugezo rw'imiliyari 9. Umugambi w'abantu bahuye muri iryo huriro mu mwaka uheze base no kubera bamenye umuntu abikora bamenye umuntu bibaza abanyamerika bavuga ngo it is all about you know. Iyo tuvuze ngo all about you know mu banyamerika ni wacu mwana birasa bisigura ko mu byo murakora bya business mu byo rero kino gikorwa dukora cyitwa Come and Meet Your Business Partner ni kimwe mu byo twita imikenyuro y'invest kirakoresha kugira ngo yishure neza bya ibibazo bibiri byande byanavuga ngo nafise amafaranga sinyaho yashira bavuga ngo nafise umugambi kandi amafaranga mugabo nabuze umutari. Rero kino gikorwa cyitwa Come and Meet kiba mu mwaka uno munsi ko turavuga ibishwe yacu ya kane jewe nagitegura cyane mu bagitegura twagitanguje yitwa Ezekiel Tunibana aserukisha mu yitwa Invest sinikora tukora nk'umugwi turi hano nk'umugwi bikuvuga ngo jewe ndongoye mu gukorera muri Invest kugira ngo ukore abantu bose batwitura. Hakiri kinatanguje cyitwa Pesayet ubuhinga bufasha abantu kwiga kuziganya no gukora ama business atandukanye. Ubuhinga buramaze imyaka 10 kandi ukora n'abantu barenga 375. Abo bantu rero kubera ubwo buhinga no munsi barafise ubumenyi budasanzwe ingene bakoresha amafaranga kandi barungutse umuco mushasha wo kwiga kuziganya no kwiga gushira amafaranga no gutanguza imigambi yunguka. Rero muri kuzabana misi yose ndaho nibaze bibiri nibyo namarishura cyangwa kivuga ngo jewe nafise amafaranga umuntu dukora kandi nafise amafaranga mugabo tabarano yashira abantu barabaho kandi duhuye barangura n'ikawa kambwira ngo nafise amafaranga mugabo nzwiranzwe yashira. Ikindi cya kabiri n'abantu bafite ibyimiro byiza biryoshe bimeze neza mugabo bitagira umutahe. Abantu n'abanyine barafise ikibazo bambaza tuvuga ngo byibaze bibiri ni ishuri imyaka 15 nishura wabona afite amafaranga ayo yashira gasha nishura wabona yakeneye haza kuyakura byaciye bituma zana inyishu zitandukanye mu nyinshi zitandukanye harimo izakoze neza harimo izindi zagaragaye ko zikeneye guhinyanyurwa. Rero kino gikorwa dukora cyitwa Come and Meet Your Business Partner ni kimwe mu byo twita imikenyuro y'invest kirakoresha kugira ngo yishure neza bya ibibazo bibiri byande byanavuga ngo nafise amafaranga sinyaho yashira bavuga ngo nafise umugambi kandi amafaranga mugabo nabuze umutari. Rero kino gikorwa cyitwa Come and Meet kiba mu mwaka uno munsi ko turavuga ibishwe yacu ya kane kiza giha amahirwe abantu bose bafise ibyo bakora kugira ngo bahure. Iyo tuvuze ijambo mu Cyongereza ngo business canke affaire mu Faransa canke ivyunguka, iyo tuvuze ijambo business ni igikorwa cyose ukora ufise intumbero yo kunguka. Turi kumusanga kunguka rero ushaka amafaranga canke kaba kandi kandira unguki akarorero umuntu akora mu kintu avuga ngo amafaranga paracha mugabo akabagenda imodoka y'akazi itigere muri gitoro ujya umuntu yarungutse ariko arunguka nawe uri agenda ahantu gacamo amafaranga yawe yarungutse. Rero iyi nyungu turaza kuyisobanura mu buryo bwinshi bivana n'aho umuntu wese aherereye. Kino gikorwa rero uwo muri weje kiramuraba cyane amashirahamwe adahari mu za politiki n'ibisha bya politiki adahari ibisha bya politiki n'inyungu mugabo afise n'ibintu parakora kwiza n'umusaruro kuvuga ngo kino gikorwa kirabaraba bakira bakanda abantu twita aba consultant abantu afise imigambi bafasha abantu gutegura imigambi. Uzorora kubwire ngo twase amafaranga kwazi wacu zara umugambi ngo amafaranga umugambi utashaka gutegura twigenza gute bisigura ko ari ushaka gutegurira abantu kino kwakira baraba kino kwakira kirara abantu bari mu banki abantu bari mu microfinance bafise amafaranga bifuza aho bayashira muze. Hari umuntu yanangaje ndamubwiye September 2021 ndamubwiye kino gikorwa asharambwira Ezekiel narose ubutumire kandi zoza turiteguye kuza ku kazi wacu muribuka rero mugura gatiki mwari n'amatike none yego n'amatike 100 ngo yango ari tuzoza rero yari microfinance yari yashushe biza kigiritse bako baravuze kwiti kari sami bazoza gacha nibaza n'ikirere wowe nka microfinance ngo kurasigura mufisa amahera ngo guha abantu afise imigambi urana yo kugura itike wowe va mu bose nakwemera
kwa rero niyo siguro nkora guha abantu nimba ushaka amafaranga afise umugambi mugabo ukareba no kuza guhura n'umuntu ameze nkanje urishe itike y'ibihumbi 100 cangira ubwoba yo ufite kuravuga ari amaparara iri huriro kandi riraraba y'abantu twokwita ngo abanyamigambi umuntu usanga se umugambi yifuza gukora hama n'umuntu afite amafaranga yifuza hayashira n'umuntu ariko arategura hotels azasohoka umunsi umwana akorera akifuza hazokorera uwo muntu rero hari abantu bamuraba naze yige ahaza guhura n'abandi bantu kugira ngo amenye ahazokorera n'ahazohura igituma rero mutandukanye gusema muri kino gikorwa ociracu ya kane nuko kino gikorwa kibaha amahirwe yo guhura n'abantu mukeneye kirabaha kumenya abantu mukeneye guhura n'abantu iwacu tuvuga ngo umwana kuvuga ngo hari akantu washitseho kubera wamenye umuntu abikora wamenye umuntu bibaza abanyamerika nabo bavuga ngo it is all about you know iyo tuvuze ngo all about you know mu banyamerika ni wacu umwana birasa bisigura ko mu byo muri murakora bya business mu byo mukaje kwesisi bitango hamara tarabaha ikindi kintu wumva unezerewe urakeneye kumenya ababirimo urakeneye guhura abandi bantu barabikora kugira ngo mubako ubucuti hama rero kino gikorwa kiraguha amahirwe yo gukora n'abandi bantu imigambi izohindura igihugu imigambi izotuma igihugu gitera imbere si imigambi kubona abantu umwe ni imigambi minini ingo muri iyo ni imigambi umuntu batogirane atoshobora rero mwumva yuko kino gikorwa kibaha amahirwe yo kuja habona mukadanaza ibintu bituma duha amahirwe abantu baje kuzana ibyapa byerekana ivyo bakora kubera twifuza ko igikorwa nk'iki kibaha amahirwe yo kuja habona kugira ngo abantu bagire abantu bamenye rero muri uwo mugambi w'igihugu cifashe muri 2040 kandi giteye imbere muri 2060 bimwe mu migambi minini izotwara ibintu bikunda ni umugambi ukozwe n'abantu benshi kuvuga abantu basi uburyo hamwe bakabikora rero kene tuba kije ko tubakanye soko byose n'ibigera neza gose harimo imbogamizi ingwate gora guhura nazo ni kibazo cy'ivyumviro intambamye turahura ingene ivyumviro abantu tumeze turakora ibikorwa byagusa kile gikorwa cyari cyiza ucamo harimo n'agishime avuga ko azoza vuga ni wavuga ngo buri tiki ngo ni ivyo no bakashahe bakunze rero kuvuga ngo yari yabikunze yabishimye mugabo ariko ari bageze ibintu yashimiye akunze bitwara amafaranga gacamunanira ini ntambami ni ngene muco y'abarundi dukunda gukora utuntu twatwenyene uyu musi ugiye muri ADB kuze amasosiyete menshi yitwa ini personnel uri kubura ko ibintu zawe wenyene bitamara na gatatu ayo muri aya masosiyete akamara beza gusa gacafu kora ikintu ciza kizobaho kenshi kizobaho waranavuye akenshi ni ibintu birimo abantu barenga umwe kuko babiri basumba umuntu umwe ini ntambami no kumenya inyubako nzaguha ubwo rudandaza wakoze n'abantu benshi uko rutunganya urudandaza rw'umuntu umwe si kuzotunganya rw'abantu benshi kumenya rero ingene zo guhinyanyura inyubako za kubiya selective ikigere tubwira abantu ngo mwitura abantu bizi by'amategeko ntiturondere gusoma amategeko nk'umwavoka twatsinzwe cyangwa twarenganijwe turondere umunyamategeko adufashe kubaka neza ibyo twe turakora kugira ngo yaba uruhande kubaza amafaranga n'uruhande kubaza nk'ishiyumviro baze kuja hamwe twese rero bidusaba yuko dukora ivyumviro bihindura vyishura ingwara z'ikibano ivyo navyo vyinshi rero ni bikeneye ubushobozi n'uburyo birenze ibyo umuntu yo kwishoboza bisaba yuko akora n'abandi bantu iri huriro rero rihakajya abantu bafise inyishu z'ibibazo abantu benshi bafise kubishyira hamwe kuraba ingene bishikira umuntu wiyumvira iki n'ikintu bikamufasha rero muri invest duhari ngo dufashe wa muco yaba ubucuti bwavuga bushasha tubufashe tububagarire bukure wamara se cyumviro ndakora ko bikura neza kubwizana umunyamugambi tumufashe tubitegura neza uyu mwaka rero turafise abanyamahanga baje bashika batanu bashika ku munsi wa itariki 12 bidufasha rero kuko iyo nyamukuru rwose uko twifuza ko inshuro yacu ya gatandatu iri huriro rizokwakira ingenzi nyinshi zivuye hanze nico gituma zivuye mu mahanga ico gituma mubona muri inshuro ya gatatu twako turavuga cyane tourisme kugira ngo nibaza ngaha bazanye minini imigambi ikomezwe isanga twipanze rero ikintu n'umwaka bitandukanye n'imyaka nuko dukoze iminsi ibiri abantu batubwiye ati umunsi umwe ntukwiye ubigira iminsi ibiri rero uyu mwaka ni iminsi ibiri umwaka uzana iminsi ibiri muri 2026 iminsi 5 yuzuye kubera haza hari imigambi myinshi ije dufise abahinga benshi bari kudufasha kugira ngo tutange gushira mu ngiro kino gikorwa gihimiriza abantu kuza gushira mu by'imviro n'imigambi yunguka ubushite mu kwezi kwa gatandatu naratumiwe mu gisagara ca Londres mu Bwongereza mu conference
ndi hariya nk'uko barafasha nk'umwunganizi narahimirije abantu babwira ngo kaze wacu ati kandi muri 2026 kizoba ari huriro n'imigura uno munsi ndafise abantu bashika 26 duhure nko mu gice ndabaganiriza uyu mugambi uko uzoza ngaha kuraba imigambi bokora ikaze n'ikirero nibaza ko umuntu azavuye hanze aje ngaha azaje gukora umugambi wa miliyoni zibiri $10 ikanamba ahubwo miliyari mbega abantu turipanze turafise imigambi myiza yohindura ikishure inyishu ikishure ibibazo abantu dufise minimini tuyizera tuyitegura hakiri kare kugira ngo abantu baze bazeshyire amafaranga mugabo rero hera kuri mito miliyoni 10 miliyoni 200 kugira ngo twese hamwe twubake igihugu ndavuga nkuko umuvyeyi Mada Teresa bivuga avuga ngo ni umuntu wese yakubura imbere y'irembo yiwe igisera kizosa neza ngaha muri invest twarafashe ya mbere mu gukora aho tugeza igisagara kizosa neza twakora imbere yacu rero umuntu wese naterera azana ikintu ihindura ingwara twizoga ni nyinshi muga twese twidoze ntakizotoka reka umuntu wese akore icyo ashoboye gitoya akore kuko ibyo dushoboye ni gukora aya mahuri guhuza abantu waba unafise amafaranga tumuhuze n'uyafise umwayafise azayashira tumuhuze maze icyo cyavutse tucubakira inyubako yacu ibyo tuma kiramba bikomeza kwishira ibibazo bihanze igihugu cyacu murakoze ni kugura amaso abarundi n'abarurikazi yuko imigambi myinshi izotoka ikora n'abantu benshi kugira ngo nyinshi cyane twumutse abantu twafise abantu bamaze kuza muri aya mahuriro inshuro 3 nasiba kuba ngo baratumutsemo bari tumaze kungukira twarakoze umugambi witwaho ukorora amafi uyu mugambi wavukiye muri iryo huriro rya mbere uwo mugambi warakozwe ku rugero rw'imiliyoni zirenga 150 amafaranga yavuye mu bantu baje muri aya mahuriro twarakoze kandi igikorwa cyitwa Assurance Mutualité cyo kuvuza hagati yacu kino gikorwa abambere bagifashije kugikora kuza amafaranga n'abantu twahuriye muri iryo huriro bambere umwe yaba mu Faransa yumvise ibyo bikorwa cyatubaza ati je no amafaranga no fashiki twokorana Mutualité tugafasha kuvuza hagati yacu bigafasha abashika bandi bamaze guha amafaranga na bese barabivuze ku mugaragaro igihe baza mu ihuriro rihetse inshuro gatatu ko bifuza gushikira abantu tuko turakorana gaza amaze kuronka amafaranga gaza nandi madosiye ariko barakora gufasha turamaze gushiraho donne de base ni kuvuga urutonde rw'abantu bafise ibyo batanga nk'amaserivisi badaraza ibintu muri abo turafise abantu baza bakazi wacu gukorera ngaha kugira ngo tubafashe gukora neza iyo migambi yabo turafise abantu bashika 16 bamaze gukora ikintu bahuriye turafise n'umuntu amaze kuronka amakontra atatu nka societe kubera yaje muri evenement ni mwaka wese turafise abantu bashika 16 bamaze gukora ikintu kandi kigatoka turafise imigambi irenga 35 iri kwirakorwa harimo n'umugambi urakorwa ku rugezo rw'imiliyoni 9 uwo mugambi w'abantu bahuriye muri iryo huriro mu mwaka uheze bariko barakora umugambi urenga imiliyoni 9 baramaze no kurondera ibanki izobaherekeza muri uwo mugambi rero bituvuga tuko tugahura si imigani biriko biraba kandi biriko birahura nico bituma turatanga udekuriya bwuzuye ko izi ntahe z'abantu hari n'abantu baje bashinga intahe ko baronse abaforiseri akenshi twumvenge ntazi umuntu yaronse umukiriya yaronse umuguzi muga hari n'abandi bantu baronse umuforiseri icyo twita ngo umufatanyabikorwa w'umuhinga ashobora kubutuza amafaranga cyangwa kubutuza impano cyangwa kubutuza ubundi buhinga ego mukamwifuza kuza muri huriro ryacu kuza biroroshye cyane kuzugurira umuntu wese itike y'amafaranga ibihumbi 300 byonyene 300 gusa mu minsi ibiri iyo kino gikorwa kibera mu hoteli yitwa Kabila Tanganyika hoteli ifise inyenyeri 5 iyo hoteli imeze neza cyane umuzi nyene service zabo rero muraje byo muzoronka yaba amakara imipira n'ikira amakaramu amafaranga muzotanga twasanga nkavuze ni make cyane rero uyifuza cyo telefona ku matelefone yacu 69 444 333 canke 22 8 ubusanzwe n'ibyo yego 22 8 ubusa indwi muri telefone twasanga aho muri muduhaye telefone zanyu email yanyu n'amazina yanyu cyo twaye itike ushaka guca muri ha twatotsa amafaranga aho muri cyangwa mugakoresha no cash cyangwa mugakoresha ama transfer kuri banki twifuza gushaka muri micro muduhamagara hari n'ugwaruka bwamba imipira ya Kamena meeting nk'iyi mubona ngaha bashika 10 ariko baragana mu gisagara cya Bujumbura babazanira ubutumwa babahabine ibintu babahimiriza kwitaba kene gikorwa barundi ntimucerwe kuza muri gikorwa hasigaye iminsi mikeshi iminsi 14 kaze ubwishi muri benshi kugira ngo muhonda abantu mukeneye kugira ngo tumwifuza byose bishike murakoze
En France. Ikindi kibazo wasanga. If you are very interested and you want to attend this event, the process